Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezweho ko hari kwaravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye aho hari ibihejejwe gushikirizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amatora ahejeje kubera mu ngoro y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, vyose mukaza kubimenya uti ayo matora yoba ari ayibiki. Ni indongozi nshasha zisubijwe amabanga, izindi zikurwa amabanga yazo, akaba ari amazina yaratanzwe n'umukuru w'igihugu nyene cobero Varisito Ndayishimiye kugira ngo yemezwe nyene n'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka, kugira ngo urwo rwego baserukira narwo rugume ruserukiwe imbere y'amategeko. Ibi vyose mukaza kubikurikira mw'idonido y'ano makuru. Mu yandi makuru kandi umukuru w'igihugu nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye ubwo yavuze ko Elon Musk umurwizatunga wa mbere kuri iyi si y'abazima yoba agiye kuza gushora umutahe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ico kintu Elon Musk agiye kuzana ngaha mu gihugu hari indongozi nyinshi zamye zikirwanya umunsi ku yundi, kuko nabo babona inyungu bafise zoba zigiye kubangamirwa. Perezida Varisito Ndayishimiye we mu kubivuga akavuga ko yashize imbere inyungu z'abenegihugu kurusha inyungu z'indongozi, kuko zo zibona ataco bizibwiye mu gihe zironkera amahera aja mu mifuko yazo, ariko abenegihugu n'ubundi bakagumya bidogera ivyo vyose. Uti ico kintu coba ari igiki? Ico kintu ni internet ikomeye cane iri ku muvuduko wo hejuru. Indongozi zimwe zimwe zo zivuga ko kuzana iyo internet ya SpaceX y'ikigo kirongowe n'umurwizatunga wa mbere kw'isi Elon Musk ritanga, ico kigo nyene gitanga internet ku muvuduko udasanzwe biciye kuri satellite, ngo benshi bavuga ko ngo baba bariko bonona umuhoro wari umenyereye mu Burundi wa fibre optique. Ivyo rero nivyo Perezida Varisito Ndayishimiye atipfuza kandi adashaka. Perezida Varisito Ndayishimiye aja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze urugendo, yaraganiriye n'abarwizatunga batandukanye, ariko mw'ibanga ntangere yaraganiriye n'uyurongoye iki kigo SpaceX. Umurwizatunga Elon Musk bemezanya yuko yo internet yiwe itangwa n'ishirahamwe SpaceX riri ku muvuduko udasanzwe nayo yozanwa mu Burundi. Ese muvyakiriye mute? Tukaza kuyabageza ko ku buryo burambuye mw'idonido y'ano makuru. Vyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujicekanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo bataja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mw'idonido y'ano makuru. Nkuko rero nari natanguye no makuru mbibageza ko hari amatora yabereye mu ngoro nshinga mateka ndetse na nkenguza amateka. Ni mu gihe ayo matora akaba ari ayo mugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora, ukaba rero waronkejwe ugiye kurongora mushasha. Prosperi Ntahorwamiye akaba ari wagiye kurongora umurwi w'igihugu ujejwe amatora Seni. Inama nkenguza amateka y'u Burundi yongera iremeza kuri uyu munsi igenekerezo ya 6 Kigarama uyu mwaka w'2023 abantu 7 bagize umugwi w'igihugu ujejwe amatora Seni. Abo akaba ari Prosperi Ntahorwamiye yahora ari umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, akaba yemejwe kurongora uwo murwi. Uwundi yemejwe kandi ni umupfasoni Victoire Nahimana yahoze ari umukenguza amateka. Uyu akaba agiye kuba icegera c'urongoye uyu mugwi. Ni mu gihe hemejwe kandi umupfasoni Bizumuremyi Odette nk'uwujejwe intwaro n'ubutunzi muri uyu mugwi, Sylvestre Nyandwi nk'uwujejwe amategeko, Bizimana François nk'uwujejwe inyigisho no gutanga amakuru, Leonidas Ndayiragije nk'uwujejwe ubuhinga bwa none hamwe na Gabi
Bugaga nk'ujejwe ibikoresho. Tubibutse ko kandi Prosper Ntahorwamiye yahora ari umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta, yarabaye kandi n'umuvugizi w'uyu murwi. Amakuru yacu reka tuyabandanize ku nkuru irabana n'umurwizatunga Elon Musk, umurwizatunga wa mbere ku isi. Ikibazo cha internet cyoba kigiye gutorerwa umuti ngaha mu gihugu. Umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye yagize ati naho hari abagwanije ishirahamwe SpaceX ritanga internet ku muvuduko udasanzwe biciye kuri satellite ngo twaba turiko twonona umuhora wari umenyerewe mu Burundi wa fibre optique, jewe ndazikeneye zose. Nipfuza ko twogira internet aho n'uzoba ari mu mwonga aho fibre optique idashika nawe ayironka kandi ibiciro bizoca bigabanuka gushika hafi 90%. Perezida Variston Ndayishimiye akaba yarabivuze mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe umutangakori wahimbarijwe kuri Zion Beach kuri uyu munsi w'igenekerezo ya 5 Kigarama umwaka wa 2023, aho yasavye abo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro n'amashirahamwe ya SpaceX irongowe n'umukire Elon Musk ku rwego rw'isi hamwe n'iyitanga fibre optique biriko biraba vyihutishwe. Ni mu gihe mu gihugu ca Kenya, igihugu kibarizwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko, coco internet cyamaze kuyigira ivyayo, aho perezida w'ico gihugu William Samuel Ruto ariwe wa mbere yatanze akarorero ku bandi bakuru b'ibihugu babarizwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko bishoboka kwihutisha internet mu gihugu cawe kandi uvuganye n'amashirahamwe akomakomeye ku isi. Ni mu gihe mu gihugu ciwe harimwo internet idasanzwe, akaba kandi n'ibindi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko navyo hari ivyashize amahera menshi mu gisata ca internet kugira ngo abenegihugu ndetse na serivisi zitangwa n'inzego za leta zigumye kwihutishwa. Giharo abapolisi 3 barapfunzwe. Abapolisi 3 rero bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ka Giharo kuva kuri uyu wa 5, bakaba bagirizwa kuba barakubise umushinga amateka yatowe muri ako gace ka Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, ngo yariko ababuza ko bafasha kugira ngo uruja n'uruza rugende neza mwibarabara. Abanyagihugu basaba ahubwo ko borekurwa kuko bariko barazira ko bariko bakora igikorwa cabo neza. Abibonye bavuga ko uwo mushinga amateka Reveriye Nahayo yari avuye mu masengesho yama ategurwa buri wa kane urangiza ukwezi n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu akaba ari kwipikipiki ngo yunguruje abantu 4 ku mugwa mukuru wa komine, hakaba hari nk'isaha imwe z'ijoro ku gituro c'abiyunguruza. Abapolisi ngo baciye bafata iyo pikipiki kuko ihetse abantu barenze umwe kandi atabiranga ifise. Umushinga amateka yategetse abapolisi gusubiza ubwo nyene iyo pikipiki umudereva wayo baravyanse. Rero yaciye agerageza kuyibaka, uruhagarara ruba ruratanguye, niko vyiganwa n'abibonye mu gipolisi ngo baciye bakubita ikofe uwo umushinga amateka. Abapolisi 3 baciye bahagarikwa ku itegeko ry'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine kuri uyu wa 5, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi cyo muri iyo komine. Abandi bapolisi basaba ko borekurwa kuko babona ko bariko bazira ko bariko bakora igikorwa cabo. Barashigikiwe n'abanyagihugu muri komine Giharo biyamiriza ihagarikwa ry'abapolisi cane ko ngo umushinga amateka ari we ari mu makosa kuko ariwe yatanguje akajagari. Bakaba batanga akarorero kabandi bategetsi harimwo n'abashinga amateka b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakubaguwe n'imbonerakure. Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri kahise ariko ko wabakurikiranye. Abapolisi 3 bakaba bashobora kungurizwa mu ibohero rikuru rya Rutana umwanya wari wo wose, kubwo amakuru ava mu gipolisi atomora ko urongoye igipolisi muri iyo ntara yashitse ahigera kugira ngo arabe uko bokunguruzwa. Ni mu gihe mu ntara ya Bururiho hatowe ibiziga. Ikiziga Bernard Nishirimbere w'imyaka 27 yatowe ikiziga kuri uyu kuwa 4 w'indwi iheze mu ishamba ry'ibiti vy'amasederi, ni ku mutumba Taba zone komine n'intara ya Bururi mu manuko bw'igihugu.
uburyo yapfuyemwo ntiburamenyekana ku bw'igipolisi c'i Bururi. Ikiziga c'uyu muhisi ngo cari kirambitse impande y'amakarato abiri y'inzoga ku bw'igipolisi. Inyuma yo gusuzuma basanze mu mufuko we harimwo telefone ngendanwa n'amafaranga 4,500 y'amarundi kuko mu mufuko wiwe harabuzwe ivyo fasha amatohoza akaba ariko vyemezwa na polisi n'amasoko mu gipolisi nyuma y'uko inyamiramabi ishikiye kuraba ivyabaye. Kubw'abanyi ba Bernard Nishirimbere uwo mugabo yari yagiye harangurirwa ibinyobwa yadandaza ibinyobwa vyambiye. Umuryango w'umuhisi ukaba usaba igipolisi kubandanya amatohoza yaco kugira ngo hamenyekane uburyo yapfuyemwo. Komine Bururi ikaba yari imaze amezi arenga 5 iri mu gahengwe inyuma y'ibitero vyakorwa n'abitwaje ibipanga mu mezi ya Rusama na Ruhuhuma aheze. Nta subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo uzoshyikanwa nayo dushikiriza usangize kandi n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nayo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muza TV muhezagirwe.